Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tuhaikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ubushikiranganji bujeje umutekano burabeshuza inkuru zivuga ko hariho uduce tu Burundi umutekano utifashe neza. Martin Teretse haburongoye yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru. Ibimanga birabangamiye abanyagihugu baba muri quartier ya Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura mu masegiteri ya Mugoboka ya mbere hamwe na Mugoboka ya kabiri. Abanyagihugu bayaze na bagenzi bacu basaba babijejwe kugira ico bakoze. Mukanya tuja mu idonido ryano makuru kazi. Kaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata cy'umutekano. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano burabeshuza inkuru zivuga ko hari uduce tumwe tw'u Burundi umutekano utifashe neza. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuruno wa kane umushikiranganji Martin Teretse yavuze ko ivyo ari bihuha by'abashaka gucivutu abanyagihugu hamwe n'abashaka gushinga imitahe mu Burundi, ariko hahamagarira inzego zijeje umutekano kurikanura. Ibyiza by'amahoro n'iterambere Burundi burimo rero harabo bitanezereye namba nibo badatangwa n'ubu kuvuga aya muhe ubona ko ururimi rwabo rubi arukwama bashaka guca ivutu abenegihugu b'u Burundi n'aba mu Burundi mu kwamamaza inkuru z'ibinyoma nk'izo zivuga ko ngo hoba hari uduce tumwe tumwe atamutekano turimo mu Burundi. Babigamije gucafuza ishusho nziza y'u Burundi ngo habe gucika intege abenegihugu isinzi eka n'abagendera igihugu c'u Burundi kugira ntihagire usubira kuhaza. Twagira tubonereho gufata kano kanya ngo tubeshuze twivuye inyuma ibihuha nk'ivyo ataho bifatiye, twongera duhumuriza abantu bose ko umutekano ari wose mu gihugu cose c'u Burundi, eka mbere ko n'imigenderanire n'ibindi bihugu n'ivyo duhana imbibe birimwo ibandanya itera ije imbere uko buca nuko bwira. Dusubiye rero gukangurira abenegihugu gukora bivuye inyuma, bongere babumbatire amahoro n'umutekano, bame bitwararikana ntaryo ibikorwa by'iterambere rusangi kandi bame barikanuye. Turahamagariye kandi inzego z'umutekano ngo zame zarikanuye, zame zikorana neza n'abenegihugu hamwe n'izindi nzego bafashanye byose kugira bame bakingira abenegihugu n'ivyabo. Martin Teretse yanavuze kandi ku bantu bane baruka gufatirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye bagiye mu nama i Kampala. Yamenyesheje ko bariko barabazwa ibijanye n'ishirahamwe bakorana kandi ryari yonkoye gukorana n'u Burundi hamwe n'uburyo bakoresha batazi iyo buca. Hari abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri yindwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda, bakorana n'ishirahamwe ryiyonkoye gukorana n'u Burundi, bimwe bita ONG, bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita societe civile, amwe yemewe n'ayandi atemewe, bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza, bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane. Twe tumimaze ko nk'amezi 3 tubidoriye bukebuke. Burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya, tuvuga tuti reka rero tubabaze neza. Ubu ariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya. Mugabo umenye ko igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi, umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu
kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinze uja kwinyegeza twari turavuga ati ayo mafaranga uri kurazana akora murazi ko twagize ico bita unitable road yavuze ko abantu bose basahiriza igihugu bagira ico bita planification conjointe kugira imigambi bariko barakora bayikora n'inzego z'igihugu kuko nta numwe aza gukora umugambi wiwe atari umugambi w'igihugu bavuga ko baje gusahiriza none bosahiriza gute leta itabizi amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement terrorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ibyo rero bavuga ati n'urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe Ngozi kandi byose iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemo mu misizi. Turabandanya nano makuru ibihomoka n'ibimanga birabangamiye abanyagihugu bo mu masegiteri ya Mugoboka ya mbere hamwe na Mugoboka ya kabiri ni muri quartier ya Mutanga Sud. Bamwe mu banyagihugu baho basigura ko bimaze guhitana amazu yabo hamwe n'ivyuma bimwe bimwe vyishira hamwe Regideso bagasaba abajejwe intwaro kugira icyo bakoze. Jean-Marie Mayonga yahakubitiye. Ivyo bihomoka canke ibimanga bivugwa biri ku Mugoboka wa mbere n'uwa kabiri aho biboneka cane amazu yamaze kubomoka ayandi ageramiwe. Abahaba bavuga ko n'inzira bahora bakoresha buca kabiri nayo nyene igafudika. Nukuba ko ibimanga nabyo biratubangamiye cane ni kibazo cane mugerageze nkamwebwe turabatumye turabituye mudushikireje mudubona yuko turageramiwe abana bagiye ku mashuri baragwayo. Sinabakuze murabona ko akayira arakantu gatoyi ducamo cyane aho bose baragira impanuka hari amazu yagiye hari amapoto ya Regideso nayo nyene yarasenyutse kubera ibi bimanga biri kuri uyu musozi wa Mugoboka ya mbere n'uwa kabiri bitumwe kandi n'amazi y'inkukura nyinshi ava mu misozi ihanamiye iyi quartier yacu. Basaba abajeje intwaro kubagarukirako kugira ivyo bimanga ntibibandanye bisenyagura amazu yabo. Ubona ko nibibazo dusanga twifise by'ibibomoka aye mu bunamo ngene hameze turasaba rero ko mu dushikira imbere mutubarize ku mugambi wa leta wo kutwubakira ahantu murabona bene igihugu amazi yaragiye umva ni kabine mukazobona amazu aragiye arasidutse. Turasaba rero ko abajejwe ivy'uburaro bwiza abajejwe umushikanganje ajejwe by'amashamba n'ibidukikije ko nukuri botugarukirako bakadufasha gusanura ibi bihomoka ibimanga nukuri turageramiwe. Abanyagihugu basigura ko amazi y'inkukura ava mu misozi nka Sororezo n'ahandi ihanamiye quartier Mutanga Sud biri mu bisongera isibe. Mu kurangiza hano makuru abashingwa manza bashika 500 bo mwishira hamwe ry'abashingwa manza bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bagiye guhura mu kwezi kwa Munyonyo 2023 mu nama ya bosigira 2028. Ibi ni byashikirijwe na Jean de Dieu Muhuzenge arongoye urwego rw'abashingwa manza bibujumbura mu kiganiro cyahawe abamenyesha makuru amenyesha ko ivyo bikogwa harakaryo ko kwereka abarundi ko bafise urwego bashobora kwitura mu gihe habaye amatati muri ako karere. Agiye kuba inama rukokoma izobera he Burundi he Bujumbura kuva ku itariki ya 22 gushika 26 mu kwezi kwa 11 muri umwaka izobera ngahe Burundi. Iyo nama hazoba hatumiwemo abashingwa manza bose turiteze hafi abashingwa manza barenga 500. Murumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Akamaro novuga ku Burundi kari ubwoko bwinshi. Ubwa mbere hoho ni isura giza ku gihugu. Igihugu ci Burundi murazi ko mu minsi heze gitari nyabagendwa cyane cavuga uko kivugwa no kuvuga ko babonye ku Burundi ari igihugu nyabagendwa. Ku banyagihugu baraheza bakabona bati turafise abashingwa manza ngaha mu gihugu bafise imigenderanire nabo hanze y'igihugu bashobora gufashanya mu gihe hagize ukwitura amasentare mpuzamakungu. Murumva rero iyo haba ku gihugu birafise ico bizanira igihugu ibije ivyiza bije ku gihugu navyo biba bije no ku munyagihugu akiba. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira.
abandishimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya eka mbere no kuyatosora ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.